urazi gutamba wewe okay reka tuve kugerageza you shine you so romantic baby ndagusavye ntuzuncike oh I like the way you do me unavonipa juu mpaka chini go down and shake your bamba yeah what's up Soulja Boy. Vous allez bien, moi je vais très bien, moi on a hashusha harakatama harakad so ongo mubibona sinabarandira ndikume n'abantu benshi ko murababona en général ni baje kuri umusore mubona tuba tuyage ahanda musana muri ceremony ya mariage agira ibintu bitangaje nimbiye ko nogenda vraiment ntamuvugishije nimbiye ko nogenda ntamubajije uwo ari wega ko nabonye ari umuntu arenze so mute neza ya meze fresh kabisa ndashimira Uwiteka ego tutandiriye ibintu nabonye kora kweri ni wewe canke n'ubundi muntu ari muri wewe yeah it's me That's the thing I am gishit. I come mbabari mad ko kigana ni kwa gechos. So nabonye uririmba usubira mu ndirimbo z'abandi bantu. Yego. Kandi nimba neza cyane. Usanzwe ari wo mugabo wawe cyane ugikiza amasinda kuzi. Hari n'abantu bacu nibakuzi. So kuririmba n'umwuga wanje. Uretse yuko naho wogira imyuga ibiri urashobora kuyikora. Ubundi mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi. Manisereja mu ngabo z'u Burundi. Ego je ndi umusirikare. Guys mwumvise. Sinihisha sivyo. Yes we. That's why many people like calling me Soulja Boy, artiste militaire. Nukuvuga yuko naguciye musanze mu artiste mu kazi kawe nyine aho usanzwe. Ya mu kazi kanje apare y'akazi k'igisirikare. Ndabandanya ukuntu noduza ingabirano yanje yo kuririmba. Nabihereye kuva kera beshi baranzi ndibaza sagaseseshwa rumuri mwabyumvise ndazi nta mwabigira mu byumva pre umusirikare yacanga n'ibintu by'iririmbyi bimari bitangaje none usanzwe urimba mu makaoke cyangwa usanzwe nyene ureka part y'akazi ukagenda kuririmba andi hantu cyane so kuvuga yuko ikintu womenya ni kimwe kumva ko ndi umusirikare ndazi bitangaza benshi kandi cyane nanje birantangaza so nagenda kukumenyeshe ukuri mbwire n'abandi benshi mu gisirikare si mugasho nukuvuga yuko ibintu byose urabikora ukurikije reglement militaire mu mwanya utaburi muri ako kazi ufise turaronka karuhuko ugashobora gukora ibyawe imigambi yo kwiteza imbere ya ari naho jewe ndose akanya incambandanya umuziki kwa yuko twumvise yuko wasubiye mu ndirimbo zinshi zitandukanye nk'ijya sekura mu professionnel man yarimbye neza ariko namwe ni mubyumvirize mwirabi yarimbye neza biteye ubwoba aravugana n'umuntu w'umusirikare atakadikiye Jean nawe nyine ntagatamba arabifatanya bimwe nababwira ibintu byo kuza baraduze ingabirano zabo turi muri leta nkotsi tamvye none ko benshi babonye uko bumvise ko wasubira mu ndirimbo z'abandi nta ndirimbo yo usanzwe ufise
So indirimbo ziwanje ndazifise nyinshi cyane gose, winjiye kuri channel yanje ya YouTube wandika Sairo Fighterman uca ubona indirimbo zanje zose. Ndamaze gukora indirimbo zitari nke, amakonseri atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Nibaza yuko Igitega iwanyu ariho ntari bwashike, ariko naho nyene nariko ndabitegura. Okay. Yeah. Mwumvise rero mugere mwinjire muri YouTube channel yiwe murabe nukuri arimba neza muze mukene muze muhamagaye Jeff Dasiko nihangana. Dasiko nihangana ndamwegera. Abonye ari mukaze ko namusabye. Narafuririmbi. Nana kim kero bagiye kugira ntibabibaza ngo ndiko ndababesha. Okay, mere kuvyo ndakubona. Urazi gutamba wewe? Okay, reka tuve kugera ke. You shine, you so romantic. Baby ndagusavye ntuzunchike. Oh, I like the way you do me. Unavonipa juu mpaka chini. Go down and shake your bamba. Yeah, what's up? Sayo Soulja Boy ni mutangare cyane gose, musanze munzi. Yeah. Bagiye kumenya man. Ariko murumva ko ari umuntu arende. Reka ndababwire ko ndabakunda cyane. Ntigana nigwa hose hose namandamazana bishashe. Reka tumubwire atwibutse abiributse ahantu musanga ibintu vyiwe, kamusambwene mwinjire mukeneye muze mupore byose. Okay, ushobora kwinjira ukeneye imbuga nkoresha. Ndakoresha Instagram wandika Sairo Soulja Boy 1. Kuri YouTube wandika Sairo Fighterman. Ndakoresha urubuga rwa Facebook wandika ko Sairo Irakoze. Thank you so much. Kada gushimire cyane ko yemeye uko tukuvumurira hanyene. Ndazi navyo hari bishimye cyane gose. Ubundi jewe nguza gukira ingwara arayirata. Ego cyane gose. Siwezi nikaficha talent yangu. Ego. So ndo maana nashukuru sana. Kimwe gusa ko haje nabonye urashoboye kandi nabandi bazabona ko ushoboye. So ndabakunda cyane. Ndabwira ko ndabakunda cyane. Ninje mugiye subscribe kubera yuko ibintu bimeze fresh. Man, sinanitegura. Ananibe mu rubanza ariko mise mbona bishashanje mbona ko nabibashikiriza. Akunda cyane rero namwe kuko munyere ko munkunda, mukomante, subscribers. That's killing. So thank you so much.